Numu artiste wa mbere afise abafana benshi muri Afrika yose. Numutunzi atikoraho kandi ubutunzi bwiwe yabukuye muri music. Numukozi, numuhasra, umuziki wa mwise Diamond Platinumz. Bamwe ngo ni Freemason, Illiminati, bamuvuze ko byinshi bitandukanye, ariko inyuma yavyo agasohora indirimbo nziza cyane kandi zibyinitse maze zikifatira akarere kose ka Afrika. Diamond Platinumz ni icyitegererezo cy'abandi ba artiste bose bo muri Afrika. Yavuye kubusa ubu n'umwami wa music ya Afrika, bya bindi bavuga ngo from zero to hero. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV. Reka uno munsi tubere ikigo cy'ubuzima, turebere hamwe ubuzima yaciyemwo duhereye neza mu bwana bwiwe, muri kumwe na True Boy. Achieve Your Dreams. Numugabo afise abana ariko ibyo ntibimuza gukundwa n'igitsina gore. Bamwe bararira abandi bakamusarira bifuza basi ko yobakorako cyangwa se akabaha ifoto. Numu artiste kubura kumenya abafana biwe no gukontrola itangazamakuru. Yakoranye indirimbo n'undi muririmbyi barayimitirira bakavuga ngo ni Bwiwe kandi atari Bwiwe. Akaroni bakiya baziko indirimbo Jibebe Tetema yuko taiza Diamond Platinumz. Diamond Platinumz indirimbo yiwe yose isohotse ayikora n'intambo yayo bwite bijanye. Ivyo bigatuma indirimbo ziwe zikundwa n'isinzi ry'abantu benshi. Uyu Diamond afise inkuru nyinshi, muri zo harimo n'urukundo rwiwe rw'abagore biwe benshi bahuye nawe. Ariko uno munsi reka twibande kuri music yiwe duhereye neza mu bwana bwiwe. Uyu Diamond Platinumz yavutse mu 1989. Yavuke muri Tanzania ahantu bitwa Tandale. Abavyeyi biwe bamwise Nasir Abdul Juma, ariko umuziki wamwise Diamond Platinumz. Se wiwe muvyeyi yitwa Abdul Juma, nawe nyina we yitwa Samura Kasim. Diamond Platinumz niwe mwana we nyine bavyaranye, ariko umwe wese ku giti cye afise abandi bana biwe. Diamond mu gukura ntivyamworoheye kubera ko papa wiwe yataha misi yose yaborewe agakubita mama wiwe, ndetse na Diamond nyine agakubitwa bikomeye. Ivyo vyatumye nyina wiwe afata Diamond bahungira kwa inakuru wa Diamond Platinum. Ariko ubuzima ntibwari bworoshe namba. Diamond yarababaye cyane kubwo avuga ko atazokwigera babarira se wiwe n'umusi numwe. Diamond ntiyigeze yiga neza kubera ko ubuzima ntibwari bumworoheye na gatoya. Yize amashure mato ayo bita Gardienne ahitwa Chakura Bora Nasri, aho hari mu 1995, maze yiga amashure y'intango ahitwa Tandale Magharibi, aho yarangije amashure y'intango mu 2002. Muri ico gihe Diamond Platinumz yakomeza gukompoza indirimbo, ariko akabura ukuntu yozisohora kubera ko nta buryo yarafise. Aho na nyina wiwe yagerageza kumutura mu biteramo bitandukanye kugira ngo barebe yuko basi umwana wiwe yoririmba, maze abantu bakabona ko afise impano bakamufasha, ariko nta na kimwe vyavuyemwo, nta bufasha bigeze babona. Diamond Platinumz yafashe ingingo yo gutangura kudandaza impuzu mwibarabara azizungurukana mwisite, ariko navyo nyene nta musaruro wavuyemwo, nta mafaranga yaronse. Noneho Diamond ahitamo gukina urusimbi cyo bita kamari, ariko nta cavuyemwo. Diamond na nyina wiwe bavuze ngo reka noneho dusheme ingufu nyinshi, bafata impuzu bagenda kuzizungurukana mu makartie mwibarabara bazidandaza. Rimwe Diamond nawe akazaronka uturaka akagenda mu mariage akaririmbira abageni, ariko navyo nyene finalema nta mafaranga yabonetse kubera ko amafaranga twara muri studio yari menshi. Diamond abonye ko vyanse atari umugambi utari mwiza na gatoya, avuga ko n'ubu akiwicuza. Yafashe Shanete ya mama wiwe, Shanete mama wiwe yambaraga mwizosi, kandi yo Shanete yari izimvye, yari Shanete Anor. Yaragiye arayigurisha mama wiwe atabizi, maze amaze kuyigurisha abona amafaranga yo kujya muri studio. Acaja muri studio acasohora indirimbo yiwe ya mbere. Mama we hagera igihe arondera ya Shanete yiwe, arayirondera yibura.
maze Diamond byabaye kera aramubwira ati mama terega ya Shanete nije nayitwaye nayigurishije kugira ngo sohora umuziki kugira ngo sohora indirimbo, maze mama wiwe arihorera nta nakimwe yamubwiye. Umukobwa yakundana na Diamond Platinumz amaze kumva ayo makuru yuko Diamond yivye ishanete ya mama wiwe kugira ngo aje gusohora umuziki, yarababaye cyane kubera ko uwo mukobwa yarasanzwe atemera impano Diamond afise, kubera ko misi yose yabwira Diamond ngo ivyo kurimba bireke, rekana navyo ntavyo ushoboye, nta mpano ufise. Maze uwo mukobwa amaze kumva yuko Diamond yokora icyo cyose cyaba kibi cyangwa cyiza kugira ngo akore umuziki, kugira ngo aririmbe, uwo mukobwa acaramuheba burundu, babarankanye. Indirimbo ya mbere Diamond yasohoye yayise Mbagara. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 Diamond Platinumz yagiriwe amahirwe aronka umanagere yitwa Papa Misofa, yamuhaye amafaranga Diamond Platinumz aje gusohora iyindi ndirimbo ikurikira ya indi ya mbere, indirimbo yise Ninduka Mwambie. Iyo ndirimbo yakunzwe bikomeye cyane muri Tanzania ndetse na hano mu Burundi twarayikunze cyane. Diamond Platinumz amaze kubona kuntu indirimbo yiwe ikunzwe, yatanguye icyizere aravuga ati kumbe bya bintu birashobora gukunda, ati kumbe ndashobora kuba umuntu isi yose ishobora gutangarira, acagira icyizere. Iyo ndirimbo nyene yakiba indirimbo y'umwaka mu gihugu ca Tanzania, acaronka n'igihembo c'umuririmbyi akizamuka w'umwaka. Diamond Platinumz mu mwaka w'ibihumbi 2010 n'ibihumbi 2011 yatahukanye ibihembo byinshi vyatangagwa ico gihe. Muri ivyo bihembo harimo n'igihembo cyitwa Tanzania Music Award. Diamond urukunda kuna mama wiwe wiganjemwo no kuba ataco yamugize umusi amwiba Shanete, ivyo bigatuma akunda mama we cyane gushika naho iyo agiye muri concert pempota hariho barajana bakaba bari kumwe. Diamond na mama wiwe barakundana bimwe bikomeye cyane. Diamond Platinumz inyuma yo gutahukana ibihembe bitandukanye nihagaritse na gatoya, yakomeje gukora izindi ndirimbo, kandi uko asohora indirimbo akabanza kuyikorera inkuru bizojana, inkuru zoyiherekeza, ndetse iyo ndirimbo ugasanga akunzwe n'abantu cyane, yakunzwe n'abantu gose, akifatira ibitangazamakuru byose bikamwandika, byose bikamuvuga. Kandi ubwo buryo bwo gukorera inkuru indirimbo n'ubu tuvugana nibwo agikoresha. Diamond Platinumz umuziki yarawukoze yongera arawukora, kandi uko yawukora niko yakomeza kumenyana n'abategetsi batandukanye bo mu gihugu nabo hanze y'igihugu. Diamond Platinumz yakomeje gutera imbere bimwe bikomeye cyane, ubwo ari nabwo yibwira ngo reka nkore uruganda, acashinga uruganda mpuzamahanga Wasafi Entertainment. Ubwo ruganda rukorwamo imiziki mpuzamahanga, kandi indirimbo ziwe zose zakorerwa muri urwo ruganda. Diamond Platinumz yasohoye indirimbo nyinshi ziryoshe cyane ku buryo tutozivuga zose, ariko nanone ntitworeka kuvuga indirimbo zimwe zamuzamuye twamenye cyane. Muri zo hari nk'iyitwa Number 1, Africa Beauty, Marry You bari kumwe na Neyo kuva muri Amerika, iyo bita Kanyaga niyo bita Tetema bari kumwe na Rayvan. Indirimbo ni nyinshi cyane, hari yitwa Wa ari kumwe na Koffi Olomide, hariho n'iyindi yitwa Enjoy ari kumwe na Jokes, hariho n'iyitwa nanone Komasava ari kumwe na Jackson Derulo n'abandi benshi ntiriwe ndadondagura. Diamond Platinumz yakoze ama album menshi, ariko ntitwokwibagira album yiwe ya mbere yise Ukilala Salama. Iyo album yaramuzamuye cyane ku rwego rumwe rushimishije. Diamond Platinumz tuvuze yuko ari umukozi ntitwoba kwibeshe, reka ndabibutse yuko ari we mustar, ari we mu artiste muri Afrika afise abafana benshi, afise icyo bita subscribers benshi kuri YouTube, afise abarenga miliyoni 10 bamukurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube. Ndetse Diamond no ku rwego rw'isi ahagaze neza cyane.
Diamond Platinumz afise amateka menshi yo kumuvugako, ndetse nk'ubu tugiye mu vyerekeye urukundo rwiwe n'abagore benshi yahuye nabo, yavyaranye nabo, eka ntitwobivamwo. Rero nimunyemerere ivyerekeye urukundo rwiwe tuzobiganire hanyuma. Iyi ni Achieve Your Dream TV, turebera hamwe ubuzima bw'ibi vyamamare vyamaze kugafata kugira ngo butwigishe, butwenspire, butume natwe dufokasinga, dutera tuja imbere, dushiramwo inguvu. Kuri mikro mari kumwe na True Boy.